Ndabahaye yambi na bizu nyinshi mwese abakunzi b'ikiganiro cacu Nuggets of Wisdom. Uno musi rero nagomba ndabaha ubufindo. Murazi ko tuganira kuri iyi shene, tuganira ibintu n'ibindi, twunguranya ubwenge, tubwizanya utuntu dushobora gutangura gukora mu buzima bwacu bwa misi yose kugira ngo budufashe kubaho neza, imibereho yacu ibe myiza. Ego uno musi nyibaza ko ngomba kuvuga kuvyerekeye iki, ngo n'ubufindo ndabahaye. N'abatereje rero turi buri buruhuko vacances, buruko bunini, summer holidays, kandi turi muri ete naho ete iriko iragana ku musozo bientôt ukwezi k'umunani guheze. Turazi ko mu kw'icenda imvura icitangura kugwa, ariko uno musi ngira mvuge ku bintu 8 dushobora gukorera abana bacu mu buruhuko, ama activité dushobora gukorana n'abana bacu mu buruhuko kugira ngo tubokipe, twokipe umwanya wabo, emploi du temps, ntibumve yuko babuze ico bakora mu nzu, mu rupango, ibintu nk'ivyo. Umva, nagomba tuvuge ku bintu 10 ushobora gukorera abana kugira ngo muri buno buruhuko, kugira ngo ubokipe bagire emploi du temps iri occupé, ntibicaye ataco bariko barakora, kuko murazi yuko iyo abana bacu babuze ico bakora baca bonona. Rero ibintu nk'umuvyeyi, ama activité atwara uburyo buke, kuko turabizi byari narababwiye ivy'uburyo butakira ikirenga, situation financière ziriko ziragabanuka. Rero twagomba tuvuge ibintu 10 wokorera abana bitagutwara amahera menshi, mugabo activité zo kubokipa muri no vacances. Icambere twagomba tuvuge ikintu cyo kubaronderera ukuntu bonyene bironderera amajouet, mu bintu biri muri mu kibano. Twokwita ko bamwe ari amadeshe, mugatara amadeshe. Naratanguye kubikora, bonyene ndabatuma bakabirondera. Burya ikintu cyose kiri mu kibano bashobora kuronka kirashobora guhinduka ikijouet utigute. No kuvuga ko burya bufundikizo bufundikira amabute ya plastique, de bouteilles en plastique, burya bufundikizo bwazo murabona ko gusa amabara menshi, murayabona amabara nkaya. No musi nambaye, no musi ndavyambaye kugira mvugisha abana ko ndaza abana bari bubbly, barakunda amabara. Murabona burya bufuniko bafundikiza utubuteye twose twibinyobwa biri ku mabutike. Tangura mubwira abana baze baradutora, badutoye bace batuzana muhira, ushobore kubicarika muri barza, hama batangure kudupanga, bagira ikintu bita stacking, badupange, bubaka ibintu bitandukanye bakoresheje ntuze tubusho nyene. Urazi igituma iyo ntuze ni ako kantu nakajouet kavuye mu bintu turonka, mugabo utakaguza amahera. Umva utakaguza amahera ntuzovuga ngo kandi ama couleur y'utwo tuntu yari enticinga abana, yarabahamagara kudukoresha kubera n'ama couleur meza ari vive. Barashobora rero kwiga ama couleur, bakiga guharura, bakubaka ibintu bitandukanye nabibabwiye muri utwo tubusho. Ugahamagara n'ababanyi, abagenzi, inshuti, bakaza abana bakiri baradukinisha. Ni activité idasaba concentration nyinshi, mugabo bari swate bari mwibaraza, bari mu nzu, bariko baradukinisha. Bahejeje baci baturanja badusubize mu maboîte canke mw'ishashi. Ego hari ikintu cyuko abantu barinda kuja ku ma piscine kujana abana koga, siko
udafise amahera rero yo kujana abana kuri piscine, kuko nta piscine nimwe batarihisha amahera yo koga, yaba uri abone uriha ku kwezi, utari abone uriha uko bajanye. Nagira ndababwire rero ko hajyanye ni wawe, nimba ufise jardin ushobora gusohora abana, ubonye izuba ari ryinshi ugaca ufata ujya mupira ukawucomeka mu robine, yego bagatangura gukina amajeu bayita water games. Water games n'amajeu aho bapurizanya amazi bakoresheje ujya mupira, bakaba bambaye gifuawazi canke bambaye utu maillot de bain canke udu sous-vêtements. Aba bebe age zose basohore. Hariho nibindi ushobora kuba warufise canke waraguze, hariho ibintu bya bimeze nk'inkoho z'amazi mugabo baradasana amazi, urumva nkuko mubibona muri iyi shusho, bararasana amazi. Umva water games ziraryoshe kuko harashushe, naho utaronse ingene bajana kuri piscine canke kwitanganyika. Nako Tanganyika yino kenshi abana sinzi ko bayogamo kuko abavyeyi baba batinya yuko bashobora gutwagwa canke ugasanga imvubu zirabariye canke ingona. Mugabo water games muhira ni ibintu bidasaba amahera menshi, bisa na vya bindi vyo koga mu mvura. Muga cette fois-ci koga mu mvura byarashobora kudukoza kugwara cyangwa ugasanga umwana aciye agwara umusonga après. Mugabo ibi uzorondera umunsi hashushe cyane aca bariho ubibakorera ubasohore hanze. Ikigira gatatu, murashobora kuja muri sport, muri marche. Kubera ikiyo tugiye muri marche twibagira abana nabo barakenera kugira marche. Ego si ukuvuga ngo kugira ngo batibiro bonde, oya, muga kugira ngo imitsi yabo ikomere, banonoke. Urumva basanzwe bafite na energy nyinshi, muga ntubajana ahantu kure usanga ari ibirometero byinshi, oya. Nko muri jardin public murabona ko abana kwanza ntibari umenga hari abakuze, hama urabona ko ari amaturu. Je narashobora kujana y'abana banje tukagira amaturu, nkaraba amaturu bashobora gushobora bivanye n'imyaka yabo, tukagira ayo maturu nanje bakamfasha. Ico gihe nari nibungenze naje yaraga sport kugira nanje ngume ndi fit, yego nabo bakamfasha. Tukagira amaturu duhejeje haga indani nyene nkaca ndabagura nk'imeza ndabahaye akantuze aka glaçon ice cream canke nkabagurira akaju, urumva, canke agafanta, bagaca baryoherwa ko ni sorti idasanzwe mugabo irimwo ikintu catu benefisi kandi tutatanze amahera menshi kugikora. Abegereye rero kuri jardin public abashobora kujayo le weekend, twara abana mugira amatura ngahe bace baheza bagurira ako gafanta, ako ka crème glace canke iyo jus, baraza kuryoherwa cane. Ico cyari kigira gatatu. Kigira kane, ushobora kubajana kuri beach canke kuri ya jardin public nyene mukagira aga picnic. Picnic ijana n'uburyo ufise. Picnic no kubura ntimuza kugura ibintu hajya abizimvye, oya. Sico kimwe na restaurant, oya, bivanye na menu zo muri restaurant usanga zizimvye, oya. Picnic murashobora kwijanira ibintu mwikoreye muhira nyene mukabishira mu picnic basket, mugahaguruka mukagenda kuri beach canke kuri jardin, ahantu hari jardin nziza, mugasasa amashuka, mugasasa ukicarika abana mukagira aga picnic bikaryoha, mugafata amafoto, ego mukagira n'utu nyene utu aho nyene ni kubera ari hanze murashobora no kuca mugira utuje twa sinzi, utuje nyene turyohera abana mukatugirira aho nyene. Narigeze kuvyorganiza umwana w'abakorege ku kazi, bararyohewe uwo munsi, twabigiriye kuri jardin public. Hama turagira bring and share, murashobora kuorganiza bring and share n'abana banyu mukagira ako ka activity katatwara uburyo bunini. Kigira gatandatu, bwira abana banyu baze barabategurira ama concert muhira. Urazi gene biraryoshe cyane. Twiga abana twaba baradusurprenye, je na papa wabo batangura kutugirira concert ngo
mama ngo uno musi turabagirira concert tugatangara mwebwe concert biza kugenda gute ariko rero baba bamaze iminsi babitegura bafise amapoeme amachanson amadanse baduteguriye nyene bakatwicarika ngaho ku ntebe ibyo mu muryango kandi aho muca mubona tala umwana wese afise mukamenya ati bwa bundi hari umwana azi kuririmba hari umwana azi gutamba ivyo bizotuma badatinya le public mu myaka iri imbere bazoba ari abantu abantu usanga bicaranye talent z'utugenegene gutamba bashobore kubidevelopa muri ubwo buryo umwana ariyumva ari confident ariko avyereka abo muhira kuko nimwe mu muvalida mukavuga ati byari biryoshe mubahejeje kugira iyo poem mugaca mukomera amashi bikaryoha nyene uwo munsi twaba turyohewe twantisipa iyo spectacle abana baza kudukorera hama rero ikigira gatandatu hariho ikintu bita movie night nayo nyene nta buryo bwinshi twara mugabo ikunda gucizamo ikintu bita pyjama party no kuvuga ko bategura une soirée en famille naho bohamagara abana babanyi canke inshuti babagenzi bakaza bakagira ikintu bita movie night ufise projecteur byo baryohera kurusha mukayiprojecta ku ruhome gwera bagashwazisa filme baza kuraba uwo munsi bikabaryohera ukamenga bari muri theater utumenga bari muri cine camera muri salle do video bagaca rero baraba iyo filme bahejeje washima bakanayidiskitako karabira urashaka kuba downloadingira filme kuri internet nziza peut-être ifise na sujet iri educatif kugira ngo babonereho discussion ziza kubinyuma zize kubizo kudiskita lesson tiré inyuma yo kuraba iyo reresi ego rero iyo movie night ufise projecteur bikora utayifise koresha iyo televiziyo nyene bicare mbere mugire na popcorns mugire injugu twe twazita injugu muzi karanga uwo munsi kubera nta uraba movie atari ararya popcorn ego n'ikinyobwa bagifise c'est bien batagifise bakoresha ibyo bafise mugabo bitabavuna muri budget movie night ziraryoshe pyjama party ego igikurikira kigira indwi no kugira ubagurire ibikoresho bitandukanye bishobora kubafasha ukabicarika ahantu bagakora bricolage rero iraryoshe nayo nyine itwereka isokorora creativity y'ibyo bashoboye gucapa kuko ari abana bazaba peintre bakomeye gucapa kudekupa ya mikasi ibiki ibyo baza gukenyera byose murabizi ibintu bakoresha bricolage ama couleur pot de colle byose bigure ni investissement kuko nibica bihera ubwo nyene nukuvuga ko muzuza murabikoresha shaka ko mworganije activity mu nzu muhira bashira hajya kwibaraza canke muri salon bagirizo bricolage hama bose bahejeje des jouets en carton des jouets en plastique des jouets en ntuze twe ndibuka tugikura twarakina ibitepe twavita ngo ni bitepe kuko twaragenda ku batayeri tugatora bijya bitepe byose biba byasigaye ku mpuzu tugaca tuza tugafata amameshe umva ugashona igipupe hama ugacambika niho hazuva nk'aba designer bejo umva ivyo byose biri mu tugenegene na bricolage kigira 8 hariho rero outdoor fun activities nimwibutsa abana bya bintu mwakuriramwo muje hajya hanze mukine horo kange sinzi n'ibindi elastique urumva mukine ikibariko la marelle n'izindi mugira ama danse urumva mugire no byitangwa iki uruvuma bya bindi byo kuja mu migwi hama mugakwegana barusha inguvu bagakwega abandi zijya activity ni muziyibutse ingene zari ziryoshe
muzimbutse abana banyu ko abana basigaye bazikina ni bake. Ubu rero turi muri age abana baguma ku maekra, basohokane baje hanze bakine zijya fun and games za kera bazita outdoor fun games, basohore bazikine. Ikigira 9 ni camping no kuvuga nyimba mufise tuga dutante mwoba mwaraguze. Kenshi ndakunda kutubona nishiye kuri Ruturumonge batudandaza canke mu ma DIY stores, sinzi yari akwa muco ko badufise nagatante abana barakubaka. Ni nka bimwe vya scoutism, ukabigisha ingene tuvuge muwa mu rupango ukavuga uno musi muza kuryama muri camp, siko bakagira kujya kuntu baba bagiye muri camp, bagacana igicaniro kujya kwa scoutism, ukabigisha ko bashobora no kwisanga bari mu ishamba mugabo bagacana igicaniro bagashira kw'inkono kujya nyene ujya ko mu movies. Camping ni activity iryoshe, ntimurinda kuja kure, shira muri backyard, no kuvuga inyuma mu rupango inyuma barare, umva ntibajyaye kure. Urashobora kuvuga ati uno munsi murara muri iyo ntuzeye aho baba bateguriye ibiringiti baza gusasa n'ivyo baza kwifuka, na ya lampe a petrol, apana amabuji ngo bave basha, lampe a petrol. Ego muri za je nababwira abana twakina izi zo muri je zari nari mpejeje kuvuga, harimo n'amakopo. Amakopo twe twaje gutora bwa bukopo bwa salsa, tukazana ibintu hari ibintu tukavuga ngo izi ni sombe, tukazigira ku mabuye. Amakopo ivyo byose abana baravyibagiye. Birevive rero mu birevive mu bana birabaryohera, urumva. Camping ufise udutante dushinge, abana bonyene batwiyubakire, barashobora no kubaka utwibitenge cyangwa utwamashuka n'ibiti, urumva. Ni savoir vivre kuko biko bigisha savoir vivre. Hari ikiganiro bita Survivor, sinzi ko mwara mukiraba, gikusanya abantu ninde afise instinct de survie zirushe z'abandi, ninde ashobora kwatsa umuriro nibuye. Ivyo byose twarabize muri scoutism, ariko abana barabikunda. Hariho rero kubajana muri zoo, nico kigira 10, nikizimvye cyane. Mushobora kumbwa ati kuba hariho frais d'entrée mugabo naco nyene kiri educationnel, kuko à la fin baba bahuye n'ibikoko, kuko n'ibikoko nibiremwa vy'Imana. Abana bategerezwa kubana navyo bakabimenya, bakinteragisa n'igikoko, agakora ku ngona, akabona yanguge ingene simba. Batwara rero kuri zoo. Je sinibaza ko bitwara amahera menshi cyane, oya sikirenga, ntibishobora kukuvuna cyane. Bibakorere kugira ngo baze bakure bari épanoui, bavuga ati je narabonye ingona amaso mu yandi, narabonye inzoka amaso mu yandi, narabonye ibikoko bitandukanye amaso mu yandi. Ego hama muri za fun activities za coloriage, barashobora no gucoloria leur visage, barita face painting, navyo nyene biri muri fun. Ukazana umwe muri bo agakina, akaba umumime, agakina nyina, akaba umuclown. Abana barabikunda, akabatwenza. Hariho muri no misi ubikora gira ntuze y'amashapo yitwa nyamate. Ushoboye kuvuga amafaranga mutumeko, hama yokipa abana abagira utuntu twiza, bambara ama costumes. Hari ama costumes muyafise mwarayabuze, bakina ati jewe ndi muganga uno munsi les jeux de rôle, ati je naspira kuba docteur, naspira kuba lawyer. Yego kubera ivyo bintu birabakomeza bikabaha caractère. Nka activité rero bonus, ni activité aho wewe umumama ushobora kugura ama ingredient atandukanye, ugatangura kwigisha abana ibintu byo gutegura ibintu bisanzwe nk'ibitumbura, les gâteaux, les biscuits, donuts. Umukobwa wanje amaze imisi ansaba ngo ndamwigishe gukora donuts, akambaza ngo mbega donuts bazikora gute, nk'umukate bisaba iki. Urumva bizofasha abana kumenya guteka,
kuko ni activity iri fun, yaba abahungu yaba abakobwa nta numwe akumiriwe, abana bose bategerezwa gukura bazi guteka. Abajanye rero mu gikoni tegura za ingredient, ubigishe guteka icapati, ingene bateka icapati kuva ku ntaho gushika hariho n'ibindi abana bakunda. Children love pancakes, so bigishe kuzikorera, kwiga guteka ibintu nyene baca bakonsoma bo nyene. Umva the reward nuko mwabiguze aza guheza amenye ingene agiteka, mugabo kandi aca agikonsoma ko n'ibintu muza gukonsoma après. Urumva rero igisha abana muje mu gikoni mugire fun activity yo guteka. Ikindi kintu abana bakunda guteka ni how to bake, bashaka kubigisha ku baking nyene ivyo bintu bitandukanye, kugira ngo bamwe ejo bazoba aba chef, professional chefs, nukuvuga aba chef cuisinier, canke ugasanga biramwinspire n'umuntu yuguruye hoteli akamenya indya ingene ba dressing table, mwigishe ingene ba dressing table, mubigishe gukora isuku, mubigishe ibintu bitandukanye ngaho mu nzu birahari. Abana ntibicare baguma bavuga ngo ni ivy'abakozi kumenya, oya mubibigishe, kandi bazoryoherwa cane. Kizoba ari ikintu batazibagira kandi kizobagirira akamaro mu gukura kwabo, kandi bazoryoherwa kuko ce sont les souvenirs d'enfance, nizo zitugize, nizo zatugize abo turi uno munsi. Murakoze kundaba, bye.